aho nabandi bazarabibona no kwambara byarananira antuka ariko ubu hewe aba diaspora bubahwe bose ko yo kuri amahera he kugura imodoka nkiyi ntayoro naho kujya aramunanira ubu rero twebwe tutakundana n'aba diaspora ntidukunzwe shaje ndibaza urukundo rwanyu no rwa fake ati niturabona amaso kuyandi gusa tuvugana kuri phone Mike aho uri yo ubuze kumumpera nimero yiwanje ndamubaze gute umuntu utarabona ushobora guys ndimurabe imodoka ahinziwe yakubwiye naho muha iraki zitanu ntashobora kuha uraremwo umunsi uyu ana sinzi ceko ntabakunda oya shabwo uri kirofa kweri a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تحسن سبت الملك والملكوت وأنت سمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يعني صاد كفيت كفينا 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 وبحق وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue na mwamenyereye. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Kuri micro muri kumwe na Akimana Fidia, inyuma ya kamera muri kumwe na DJ Theo aka Kaberege from Burundi. Today rero twabazaniye bishasha murazi ko twama tubazanira bishasha navyo twabemenyereye ko tubazanira bishasha uno munsi tuje kubereka ihindurwa ry'ubuzima bw'umukobwa yahinduriwe ubuzima numu diaspora encore umu diaspora guys umu diaspora muntahure neza diaspora bagiye kutuba okay reka tugende ndabereke namwe mirabire byinshi muraza kubimenyerayo cameraman twagiye tugende namwe muraza kubibona nari kure mezame nari kure wow twashitse mwe murindire gusa byinshi murabimenyera harya nta nubwo aranambona rero muvumburo bonsoir ça va Imeze neza ndashima kuri ngaha siho tukumenyereye no musi ndazi hajye kubatakuzi ngo akazina kazina kanje nitwa Tania kena kumenga nenda kuzi nka Tania ubuziga ari Tania ndabona rabere merci hajye turabe telefone ukoresha Tania turabe Tania twereke inyuma sigafise macho matatu we tundi twana Tania ndabona abana pendeje hagiye imodoka ni gwa bayitwa gute nabona Tania shaka ndakubaza tubazo duke uranyishura ibishoboka uranyishura ndakwishura ku bishoboka none Tania dukene utubwire ahantu imodoka yavuye nese ibintu bisanzwe nimba yavuye muri garage uratubwira neta niko wowe twari tumenyereye utari umuntu usuka ibisuko nkibi utari umuntu wisiga utuntu nk'utwo utambara impuzu nk'iyi mbe Tania uracyasenga gonshyoza none uracyasenga cindasenga usenga muri Catholique Tania uranywa inzoga si cyane ariko urazino ni gahoro oya ni gahoro mugabo urazino rimwe Tania kunzara wisigisha kurangara kamana yanje ibyo byose nibikenewe Tania ndiko wambwiye kuza kunyishura nzara usiga kurangara jewe 10,000 zo kumaboko gusa yego no kumaguru 10,000 ça fait 20,000 aho usiga kangahe mu gatatu mu guys antuka abana bo bararenze pe je nta nubwo ndanisi fise hina ku maboko birapangira nabyukunda Tania urafise umushere ndamufise yitwa comme ça chez yitwa nde yitwa Mike
je nkundana na Nestor ngo yitwa Mike. Tani aba muri Amerika. Umwe mu Rumonge waramuheze. Ujya wapi? Why? Ujya twahebanye ubusire Ati ujya ubusire wanje. Bosco aho uri ndagusavye kunyumviriza ngo si ujya ubusire wanje man. Mike no asigare voiwa. Tani watubwira no kwimana. Nshire wanje ayi mpaye. Mike canke Bosco? Ni Mike. Bosco yo kuri amahera he kugura imodoka nkiyi. Allahu akbar. Ntayoro. Naho kujya aramunanira. Bosco urambabara sije ndiko ndabivuga. Bosco je ndabaza. Ndabizi nivyo mubabaza. Bosco ntibaza ko ataza kunyandikira. Aranyandika. Bosco umbabarire sije we ndiko ndabivuga. Ni Tania kwanza we nakuzi nka Tania akuzi nka Tania. Tania ni ariko arabivuga. Yo mana. Tani waducira ku mayange gatonya ingene vyagenze kugira ngo we kuba twakumenyereye kwanza utambane impuzigira. Utisiga ibi bintu. Sinzishika hariya hepfo nk'izizi wanje tivwa. Kujana nibihe man. Basi Tani ducire ku mayange gatonya ubuzima bwiwawe kugira kwenda bona hariho changement. Wewe ntiwisukisha ibiswe mbega ibiswe nanga. Simake kandi smash gusa nyine Antuka ndabona ko atari make kubera ivyo ntavyo je no kwisukisha ngo ndayaronke. Ego Tani dukeneye tubwire changement y'ubuzima bwiwawe uko vyagenze ubuzima usigaye ubaye muku unye mbone mengo usigaye uri mwiza Antuka uri mwiza twarabanyura bize ndakuzi Tani yakuva kugwara gushika hejuru ariko birantangaje Tani gute wewe Tani usigaye umeze sikwa nibiki habaye iki Fifi byatahuritse ndibaza igihe je duherukana sinameze uko sinambara uko urumva ni byinshi byahindutse. Niyo mpamvu nanje nakubwiye ati hari byinshi byahindutse kuri Tania dukeneye kumenya igituma. Guys Tania ndamuzi Bosco ahurize kunyibutsa shanda kubwira Tania ndakuzi dukeneye kumenya ikintu cyahindutse habaye iki. Nukuri ubuzima Tania naciye murabuzi. Yego. Baza kujya yari kibazo aho nabandi baza barabibona no kwambara byarananira. Antuka. Ariko ubu hewe aba diaspora bubahwe. Gongo? Aba diaspora bubahwe. Ubu umuntu atari mu diaspora mwakundana gatanu. Ubu sinshobora kweri. Kubera iki? Umuntu kwanda no kumva ariko aravuga umu diaspora nabi. Ana sinzi. Ceko ntabakunda. Nabakunda. Oya. Shabwo uri kirofa kweri. Kubera iki? Undabye je kera ko nari imeze miseze. Gacu ndabanu rabakonze imodoka. Tani ndi mubi je. Mwiza go simbana n'impamvu tokundana no mu diaspora. Wapi sindabakunda nkiriki none ubuzima je ndi mu ntabwo wowe nibwo kubera. Tani uba munzi imeze gute? Inzu je mbamwe ubu. Nibwo bwati uzanira kizitano uyiraremo gusa umunsi umwe. Sinayigo. Nimugira ikibazo tuzoyibereka. Umuntu ushaka uze tugende. Tani uri sure? Aha. Cameraman ukomeza amaguru turagenda. Nta kibazo. Tani tubwire uwo mushiri wawe kugira ngo urinde uguri imodoka canke wagize akana. Wapi ibyo ntabyo no. Nurukundo ruhagaze. Man, urukundo ntari bwabone. Je vraiment mva ndavyumvira bikansiga. Ari hehe ubutani? Ari muri Amerika. Birakorohera gukundana no mu diaspora ariko urayiwa. Aha, bere ntarambona nagitse ndamubona. Hey! Ndashobora gutaha. Ati? Niturabona na master kuyande gusa tuvugana kuri phone. Mike aho uri? Yo, umuze kumumpera nimero yiwanje ndamubaze gute umuntu utarabona ushobora guys ndimurabi imodoka ahinduriwe yakubwiye naho muha iraki zitanu ntashobora kuha uraremwo umunsi uyu umwe gusa mutarabona urukundo rubaho. Sijawahi kupitia hicho kipindi. Sijawahi. Imana ishatse kukubahishira kubahisha. Rakoze. Ndibaza uribuka kwishima. Aha. Namusi numwe ntashima. Tani. Turakeneye akajambo kamwe kakuvuyemwo. Ubabwire abakunzi ba TV online ya Dr. Swaleh
b'abakobwa badafise aba diaspora ariko Jesse ndimo nakubwiye n'aba diaspora nshaka ahubwo nawe uraronka vugisha ukunda mu gupasiye tanguye kungaya reka karaba ndage uri kuvuga ngo nta mu diaspora ushaka cameraman dusubire inyuma Fidia shakenga turi mu gisagara muranyumvira rero karaba mbabwire akajambo kamwe abakobwa bariko bakurikirana ikiganiro kuri Dr. Swaleh TV online batararonka aba diaspora ariko mana we babwira akajambo kamwe tayi akajambo kamwe babwira basenge cyane Imana ibaho umushiri mu diaspora ubu rero twebwe tutakundana n'aba diaspora ntidukunzwe cyaje ndibaza urukundo rwanyu no rwa fake Tania ndashobora gutaha nta kibazo ahubwo kambandanya yanjye ivyo naringiyemo antu kurandyohe uranseho kana basi umunsi namwe yafise ariko weekend nka samedi ni sawa je ndaronse map Tania basezerera abakunzi ba Dr. Swaleh TV ndabasezeye ndabakunda cyane babwire bagire subscribe share and comment ivyo bategerezwa kubigira bisubiremwo Tania babwire oya reka ragongo abwire none gira subscribe mugire share and comment oya shereka kungora reka kungora ma basi babwire subscribe kungo allo bisa hagira mvunira na kamera none Tania ngo ari bize none wana basigaye bumva amafaranga n'ukuri kw'Imana baje reka tubashimire cyane kungene muza kudukikirana mugire subscribe share and comment kuri Dr. Swaleh TV online turabakunda cyane ciao ciao أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صادق كفيت كفينا 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 وبحق وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك